iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane ariko biba biriko biravugwa mu gisata ca politike. Tugiye kubageza ko imwe mu ntahi hambaye cyane yazimwe mu naribonye za politike y'u Burundi. Uyu akaba arabanye na CNDD-FDD kuva ikiri umuhari, ikiri mwishamba gushika ishitse mu gihugu gahinduka umugambwe ndetse ikegukana n'insinzi mu matora y'umwaka wa 2025 yashikanye ku butegetsi imaze ko imyaka hafi 20. Uyu aravuga ko aratanga n'impanuro ku barundi bose muri rusangi mu gihe hariko haragenwa abategetsi bashasha mu bibanza bitandukanye vy'igihugu, aho hamaze kugenwa abashinga amateka, abakenguza amateka, abastanteri, abanuzi b'amakomene ndetse n'abandi batandukanye. Uyu bakavuga ko mu buzima bwa politike abanyagihugu baba bigabuyemwo imice ibiri: abitwa abanyepolitike aribo baharanira ivyicaro mu nzego zitandukanye z'igihugu ndetse n'abanyagihugu bato bashigikiye abo banyepolitike mu migambwe yabo canke abigenga ari nabo bashoboza ubucankuriya gushikira bimwe aharanira iy'amatora atunganije neza. Nguzosanga abanyepolitike benshi basakuranwa abanywanyi mu gukoresha amajambo atyoza abo bahanganye kugera yereke abanywanyi bamuyoboka ko uwo batavuga rumwe abo batavuga rumwe abazimiye bakwiye kuvayo bakaganiwe. Uri ku butegetsi we hari gihe akoresha iterabwoba. Uyu munsi mu Burundi hari abanyepolitike wumva bariko bata imiragwe ku banyagihugu bato babagiriza ko bafise ubwenge buke kuba bakurikira abari ku butegetsi kandi imyaka yose bamaze atacu babamariye kiboneka, bakita abanyagihugu amazina ateye isoni nkaho womengo nibo bishe igihugu. Kubw'uno muhumure muri politike akavuga ko ikosha atari ry'abanyagihugu bato ahubwo abari bakwiye gutungwa agatoki arabo banyepolitike kuko nibo baba barananiwe guhangana n'uwo banganya ibigango kugira bamukure kuri ubwo butegetsi. Akavuga ko rero abanyagihugu twita bato burya bazi ubwenge cyane kuko bari hweza bakabona ukomeye n'uwuhuha. Barazi ko uri ku butegetsi abakomeye gushika umunsi wa nyuma azobuvirako. Abanyagihugu bameze nka kurya kw'inzuki baja aho witwa umwamari. Impamvu bakora ivyo vyose n'ubwenge bakoresha bwo kwikingira no gukingira babo n'ivyabo. Barabona ko wewe utari ku butegetsi atabushobozi woronka bwo kubakingira inabi y'ubutegetsi mu gihe bo kwemera amenya ko bakuri inyuma kuko ubwawe ntubushoboye kwikingira. Ikimenyamenya benshi mu baba batavuga rumwe n'ubutegetsi baba bari mu buhungiro. Abanyagihugu rero baca bibaza ukungene uwahunze kubw'umutekano wiwe yokingira abasigaye mu gihugu mu gihe nawe atashoboye kwikingira. Iyo nararibonye yatanze akarorero ko kuri CNDD-FDD yari ku rugamba. Ngo burya abarundi benshi bahora batyoza imihari yagwana ko ari abicanyi bagakora amarondo yo gucungira umutekano kugira abasaya ntibahungabanye umutekano. Bivuze ko abo bategetsi bose bavuye mu mihari igwana bigezwe kwitwa amazina mabi n'abanyagihugu nk'abasaya, abanyeshamba, abicanyi, imihirimbiri, inyanka Burundi n'ayandi nkayo mu gihe bari bakigwana. Hagize uwo munyagihugu bikeka muri abo basaya baca bamuhamagarira abajejwe umutekano kugira bamukorereko. Mu manama yakoreshwa n'abategetsi hirya no hino mu gihugu nta kindi yashimikira ko atari ubukozi bw'ikibi bwabo banyeshamba. Ariko ngiruhande y'ayo majambo yavugwa n'abanyagihugu canke abategetsi muri bo nyene niho harimwo abari bashigikiye mwibanga abo bita abanyeshamba. Nibo babaha uburyo bwo gukomeza urugamba, nibo babaha amakuru yahari ibirindiro vy'abajejwe umutekano, nibo babaha indaro n'ibindi vyankenegwa. Iyo mihari imaze kuja habona ikaba imigambwe b'abanyagihugu bahora bayityoza ko ari abanyeshamba, abasaya n'ibindi nibo bayisanganiye. Hirya no hino mu gihugu twarabonye abanyeshamba bagwana mu nda nabo bahora bahanganye bo mu nzego z'umutekano n'izo kwivuna abansi, hamwe n'abategetsi bo hejuru mu gihugu bahoberana nk'abari basanzwe bazinanye.
abo banyagihugu nyene nibo bashoboje umugambwe CNDD-FDD wari uvuye mu muhari muratsinda amatora y'umwaka wa 2005 utsinda yindi migambwe yari maze imyaka ku butegetsi no ku rubuga rwa politike mu gihe abanyagihugu bama bambaye imyambaro y'iyo migambwe yahora ku butegetsi. Iyo nararibonye kavuga ko n'uyu munsi rero abanyagihugu bazirikana neza cyane ko ubutegetsi buhari ataco buri ko burabamarira, kuba babukomera amashi bakabuvyinira bakabwama inyuma suko babwishimiye, ahubwo nuko atawe barabona yoshobora kuramvura ukuboko ngo asiture ubwo butegetsi babone kumushigikira. Ikindi kandi gushikira uwo bashaka kubatabara si ngombwa babikore ku mugaragaro. Kugendera ibanga ku barundi n'umuco bamara imyaka n'imyaniko, kuko no mu kwikura k'abakoroni abarundi babikoze mwibanga. Kava amahanga yagiye gukebuka asanga bamugaramitse. Iyo nararibonye kavuga iti nta muntu numwe ashobora gusenyura ubutegetsi adafashijwe n'abari muri ubwo butegetsi. Ariko uwo munsi benshi mu biyita abanyepolitike barinuba bari muri CNDD-FDD nkaho ari ibicibwa bakwiye guhona. Ariko ngo muri abo bose tubona mu mwambaro wa CNDD-FDD ntibavutse ari abagumyabanga, kuko uwo mugambwe n'uwa hirya y'ejo. Hari abawurimwo bavuye muri UPRONA, abavuye muri Paripehutu, abavuye muri Frodebu, abavuye muri Parena n'iyindi migambwe. Bisigura ko CNDD-FDD yubatswe n'abavuye mu migambwe canke imihari yaho zidacana uwaka na CNDD-FDD. Kubw'ivyo rero n'uwo shaka kuzana uwundi mugambwe usubirira CNDD-FDD ku butegetsi ngo yategerezwa gukorana n'abari muri yo bakayimukamwo baja aho hashasha nkuko bimutse bava mu migambwe bahozemwo kera. Kubwo rero ngo uzoshobora uru rugamba rwo guhindura ibintu mu gihugu no uzoshobora gukorana n'abasanzwe bari muri CNDD-FDD bakumvikana uko bayisezera, hakaza inyubako nshasha ya politiki hindura ibintu gutyo bakabona kumuha inguvu. Ngo muri CNDD-FDD bose ntibabona ibintu kumwe, abariyo bose si inkozi z'ikibi kandi sabasuma, hari abagabo b'ijambo n'ubuntu. Ariko iyo ushatse kubagwanya ubafatanije n'abonona kandi bo biyizi ko bera nawe ntaco ubatorana. Ngo abanyagihugu bobo bameze nk'abarorerezi baguma bihweza uwufise ubuhinga burusha abandi bwo kubatabara, uwo niwe bazoshigikira. Abo barundi nyene uwo munsi bambaye imyambaro ya CNDD-FDD ntuzutangara ari bo wumvise ejo bayituka bakayigotsa mu gihe bazoba bahinduye aho bahagarara. Utakarorero benshi barakabonye mu mwaka wa 2015 igihe hahakwa kuba itembagazwa ry'ubutegetsi bwa President Nkurunziza. Abagumyabanga benshi bari mu nzego z'igihugu batanguranwa gukura umwambaro wa CNDD-FDD bawutanga murantunge, bawutakanga mwivu, bapfundagura amacupa y'imivinyo mu kwiha imisuko ko Nkurunziza bavuye ku izosi. Abo nyene bamaze kumva ko iryo tembagazwa y'ubutegetsi ritakunze, bace basubira kwambara ya myambaro, baca bihereza amabarabara batuka bashatse gutembagaza ubutegetsi, bongera bahikaze Nkurunziza ngo nahangame ku ngoma. Uyu munyepolitike akomeye cyane ati ntihagire wibaza rero ko abanyagihugu ari ibijuju, ntimugaye isumbi ariyo ndwara. Uyu akaba avuga ko benshi mu bakurikiranira hafi vya politike baba bakwiye kuraba kure cyane, bakaraba ko abanyagihugu baba bahindwa n'abanyepolitike ariko bo bagahitamwo kwinumira kuko baba bazi icoca gikurikira mu nyuma. Bamwe bati abanyagihugu barazi babiriko birabashikira, gusa ko batavuga suko ataco kuvuga baba bafise, ahubwo n'ubwoba bwiba bishobora kubashikira canke se bigashikira imiryango yabo nkuko benshi babivuga. Reka tubandanizo no makuru yacu mu ntara ya Burunga, isekeza ryo kwegeranya umwimbo w'ibigori hazamwo guhura n'ingorane z'abanyagihugu batawizeye. Mu gihe igikorwa cyo kwegeranya ibigori kiriko kirabandanya, ikigo Anagesa ngo kiranafise kandi ingorane z'uko abanyagihugu bimatana na Bururi badatanga ivyo bigori, aho hakaba ari mu ntara ya Burunga mu manuko bw'igihugu. Murantunge kuri no munsi ari inkuru tutabagajije ko ivugwa kandi umwe mu bihangange vyahinduriwe amabanga. Hari muri komine Muhuta konsolateri Nitunga yoba yakuye ku rutonde rw'abastanteri batowe. Iyi ni inkuru yazindutse iriko iravugwa cyane muri komine Muhuta ho mu ntara nshasha ya Bujumbura, aho abagize inama mpanuzwa jambo ya komine Muhuta bivugwa ko batumwe ko mu gitondo gutora mu stanteri mushasha.
Konsolateri Nitunga yahoze ari buramatari w'intara ya Rumonge mu mwaka w'ibihumbi 2022 yabogojwe na President Ndayishimiye nyuma yo kumaramazwa imbere y'abanyagihugu atwara ko ari mu busuma bw'igitoro. Itorwa rya Musitanteri Konsolateri Nitunga ryaravuzwe ko cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, abantu benshi bakibaza ingene uwiswe umusuma asubira guhabwa amabanga hamba yo kurongora abanyagihugu. Bikavugwa ko President Ndayishimiye ari we yaciye atanga itegeko ryo gukura Konsolateri Nitunga. Bamwe bati ese vyo babizogenda gute no kubandi canke hariho ababonegwa? Imyaka irenga 3 iraheze President Ndayishimiye abwiye abarundi bose miliyari 54 zari kubaka urugomero rwa Mpanda zibwe ku ntwaro ya President Nkurunziza. Wari umushikiranganje abajejwe Kome Manirakiza uno munsi araza kwicara. Uno munsi wabaye umunsi wa mbere mu kwicara mu nama ya mbere y'abashinga amateka barutse gutorwa. President Ndayishimiye yatanze imisi 15 kugira iyo dossier ikurikiranwe. Bamwe bati ese mbege iyo misi yoba itarahera kuva muri gitugutu umwaka w'ibihumbi 2021. Mu matohozo umumenyesha makuru Bob Rugurika wa RPA yigeze gushira habona yavuze ko Varisito Ndayishimiye ari mu bihangange vyagabuye ayo mahera. Ngo yoba ariyo mpamvu Kome Manirakiza adakorwa ko. Ngo mbega uwiswe Kivume agitwara Sosumo we vyagenze gute ngo ahabwe gutwara intara nshasha ya Bujumbura? Nuko wewe ari General Majoro canke asanga ibanga n'abakomeye cyane. Kwanka kabategetsi baboneka mu busuma n'ibindi vyaha binjira mu mabanga akomeye y'igihugu ngo ni vyiza cyane. Ngariko ntihabeho nkunzi ngo bamwe bahanwa abandi basasigwa indava. Vyoba vyiza iyindi ngingi ikurikijwe ku batowe bose eka mbere igatandukira n'abasanzwe mu mabanga akomeye. Gizoba ari intambwe nziza. Igikomeye kurusha kandi ngo nuko bojanwa mu butungana akaba ari bwo bwemeza abagira ivyaha vy'ubusuma, ubunyonyezi, kwica ubutunzi bw'igihugu n'ibindi vyaha bikomeye nk'ubwicanyi no kunyuruza abantu bakabugwa irengero. Uno munsi rero Konsolateri Nitunga akaba yasubirijwe Filemoni Ngoroyimana. Muranunge ni Filemoni Ngoroyimana. Basokuru bati nuburi ku munwa burakoroka. Konsolateri Nitunga yari atowe mu ndwi iheze ngabe Musitanteri wa komine nshasha ya Muhuta mu ntara nshasha ya Buhumuza, none arahejeje gusubirizwa atanindwi ihaciye. Abari bamutoye 100% nibo nyene bahejeje gutoye 100% Filemoni Ngoroyimana. Uyu Musitanteri mushasha afise urupapuro rw'umutsindo rwa masteri muri Psycho Anthropology yakuye muri kaminuza y'u Burundi, ngo yakorera muri Obuha akaba ari n'umunywanyi akomeye cyane wa CNDD-FDD. Mu makomene atari make hari inyidogo itanguye kuduga yerekeye abasitanteri baherutse gutorwa. Bamwe wumva ngo batanze ubwoko butari bwo kubera ikomine yose yaba yahawe ubwoko itegerezwa gutora. Hari abandi bavugwa mu madosiye y'ubusuma, ubunyonyezi ndetse n'ibiturire. Ngo nawe uzi ko ingendo izogarukira kuri Konsolateri Nitunga yigeze kwagirizwa n'umukuru w'igihugu ko ibi bitoro akiri buramatari wa Rumonge canke ko bigiye gutandukira n'abandi bategetsi bariko baragenwa canke barutse gutorwa. Buramatari wa Bujumbura General Major Aloys Ndayikengurukiye yahora atwara Sosumo aho yagirijwe na President Ndayishimiye ko yayishe mbere amwita igihemu, ngo none we bizoherera ngaho. Mu nama nshinga amateka hari abatoye bavuzwe mu busuma bukomeye, ngese bobo bizogenda gute nkuko bamwe n'abandi bavyibaza. Reka tureke turabe ico iminsi itubikiye. Uko kandi natanguye mbivuga cyane kubivugwa mu kigo Anagesa mu gihe gikorwa cyo kwegeranya ibigori kiriko kirabandanya ikigo Anagesa ngo kirafise ingorane z'uko abanyagihugu b'imatana na Bururi badatanga ivyo bigori, aho hakaba ari mu ntara ya Burunga mu bumanuko bw'igihugu. Mu burere bwa Mugamba na Matana, Bururi na Vyanda ni benshi banse kuja kugurisha umwimbo wabo muri ico kigo ca leta. Imvo ukuntu babwiwe nukuntu babwiwe bazorihwa. Intandaro yuko kwanka ivyo bategekwa kugurisha ku ideni. Anagesa isaba ko izogura ibigori ku mafaranga 1700 ku kilo kimwe, igiciro gusa gisa n'ic'abadandaza bo muri ivyo bice bagura ko ariko kuriha biratandukanye. Abo banyagihugu ngo bahitamwo kubigurisha ku badandaza bibasanzwe, mbere no munsi y'ico giciro bagahitamwo gutora amabona aho kugurisha ku ideni. Utiwofu mugurisha amafaranga 1500 ku kilo ugatana amafaranga mu ntoke aho gutanga ibigori vyanje hanyuma ndindira amezi n'amezi ntararonka na rumwe. Niko bivugwa n'umurimyi w'imatana. Hari n'abandi barimyi bavuga ko bababazwa n'ukuntu ibintu bidatonze neza.
uti ni gute tugurisha ikiro ku mafaranga 700 hanyuma tukaza kugura ivyo bigori nyene ku giciro kiri hejuru? Ndifuza kugumana umwimbu iwanje. Ni kumwe mu barimyi bo mu mugamba we avuga. Mu vy'ukuri ukubika umwimbu mu buryo kama biracari mu mitima y'abantu muri ako karere. Muri buri rugo rwose ibigega kama bituma umwimbu ubikwa neza mu kurindira ko ibindi vyimburwa vyera. Uwo mugenzo wiyongere kandi ku muco wa leta wo kutariha neza bituma umwimbu udatwagwa vyoroshe muri Anagesa. Nubwo habaye twigoro twinshi ndongozi zisigurira abarimyi ikibazo kiracahari kugira ngo humvishwa abanyagihugu ngo arakwiye impinduka mu bijanye no kuriha ufatiye kuvyibonekeza ku rubuga ubu. Rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyone subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo tuzocekanwa n'adushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo baje baramu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi mu bisata bitandukanye harimo politike, agateka kazi na muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko no Muhuza TV rero Imana bahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.